ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Turabahaye mwaramutse, tubaye n'ikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi avugwa kuno mutaga, nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bimbuye kuri uyu wa kane Biraya ku mutumba Bitare bigendana ni mu ntara ya Gitega. Wakurikiranye iyo mirima akavuga ko hitezwe itoni 96 z'umwimbu, uburinganire bwa hegitari 4 ahatewe imbuto zipima itoni 2 n'igice. Naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH watunganije mu ntara ya Gitega wa kane uruganda rw'iminsi 2 ku barongoye amadini atandukanye akora mu Burundi kugira bahanahane ibijyanye no gukingira hamwe no guteza imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Amafaranga agera ku miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika ni ubwo buryo buzokoreshwa mu kurangura umugambi wo gukomeza ubutunzi hagati y'ubutabera bwa none mu Burundi. Bikaba byashyikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo CETIC kizoshira mu ngiro uwo mugambi mu gihe bari baramutse bashyikirizwa n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ibikorwa byo kurangura uwo mugambi. Izo ngingo nkuru amakuru akaba ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Tony Muniragira hamwe na Jean Claude Habimana ari kwitabira mu gahunda twashikirizwa na Zeminani Kazi. Twegereje kubamenyesha mu ngingo nkuru z'igihugu Evariste Ndayishimiye ku mutambukanyi wiwe kuri uyu wa kane Biraya umutumba Bitare bigendana mu ntara ya Gitega. Wakurikiranye iyo mirima akavuga ko yitezwe itoni 96 z'umwimbu, uburinganire bwa hegitari 4 ahatewe imbuto zingana n'itoni 2 n'igice. Bavuye ngaho bagendeye imirima y'umuceri wari mu gihugu ahanini Bitare, akaba umukuru w'igihugu yasabye ko wobagahwa kuba ukajamwo ifumbire. Nyuma yaho bakaba baciye bagana intara ya Karusi aho bitekaniye gukurikirana imirima iri muri iyo ntara hamwe n'inyanja z'amafi. Inkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Aloise Ndayisaba. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH watunganije mu ntara ya Gitega uruganda rw'imisigwa wa kane ku barongoye amadini atandukanye akora mu Burundi kugira bahanahane ivyiyumviro bijanye no gukingira hamwe no guteza imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Icegera c'uburongoye uwo mugwi Consolate Nahimana akaba amenyesha yuko uruhara rw'abarongoye amadini ari ntangere gukingira agateka kazina muntu kuko bajejwe imitima bakongera bakanarangura n'ibikorwa by'iterambere bitandukanye harimo nk'amashure, amavuriro n'ibindi bifasha abenegihugu kubaho neza. Akaba abahamagarira abitavye urwo ruganda guterera ivyiyumviro vyotuma agateka kazina muntu gatera imbere gusumba. Umugwi w'igihugu wabiyumviriye nk'abashobora gukora kugira uruhara rukomeye cyane mu bijanye n'ikingira ihimiriza n'imenyekanisha y'agateka kazina muntu, kuko bari mu bantu bahura n'imigwi minini bahura n'abantu benshi, baganira n'abantu benshi, bakamenya n'ibibazo byabo barongoye muri ayo madini baba basanzwe barimwo. Umwe wese abarongoye idini abarongoye aba ajejwe abantu arongoye arategeza kumenya ibibazo byabo, agomba kunguka n'ubwenge mu kumenya ingene ashobora kubafasha kugira ngo agateka kabo agateka kumwe wese mu barongoye kubahirizwa nk'uko amategeko y'u Burundi yabitegekanije. Igituma twanabikoze ko cyane ni kubera tuzi ko bafite uruhara ntangere mu bijanye n'iyubakwa n'iterambere ry'igihugu bicishije muri abo bantu nyene kandi baba barongoye, kuko ni nkabo bishimikiza kugira ngo bashobore gushika ku migambi baba biyemeje kurangura cya gihe bugurura ayo madini yabo
ariko baravuga n'uruhara barerekana n'uruhara bazogira mu iterambere ry'igihugu. Aho twovuga nk'amashuri, aho twovuga nk'amavuriro, aho twovuga nk'imigambi yindi y'iterambere ushobora gusanga ndetse igirira ikimazi benshi, uhereye muri abo nyene bari mu madini ndetse n'abari hanze y'ayo madini, aba n'iryo dini riba ryabaye ryagize iryo yerekwa ryo gushira mu ngiro uwo mugambi, nabo nyine bakatorera koyoko mu buryo bwo kuronka ubuzi. Rero tubona ko uruhara rwabo ari ntangere cyane mu bijanye n'ivy'agateka kazina mu Burundi. Akaba yari Nahimana Consolate kigira curongoye w'igihugu wigimijwe agateka kazina muntu CNDH. Abahuza batowe ku mitumba izo nshungu mu ntara bakorana neza n'abajeje intwaro ku mitumba ndetse n'imanza bakira zishika ku bice 90% byazo bazitunganiza ku mitumba mu gihe ibice bidashika 3% ari zizungurizwa muri sentare. Ibyo n'ivyemezwa n'abajeje intwaro muri iyo zone mu gihe umushingamateka Nimubona Jean Claude yatowe muri iyo ntara mu karuhuko. Abashingamateka barimo kuri uyu wa gatatu yagirishije inama abo bahuza n'abajeje intwaro ku mitumba kugira abibutse amategeko abagenga, akaba yaranabaruhurije na bimwe mu bikoresho bakenera. Inkuru ya mugenzi wacu yari yayumva ari Muramba. Iyo nama yahuje kuri wa gatatu abahuza n'abajejwe intwaro ku mitumba yose igize zone Shombo. Umushingamateka Nimubona Jean Claude yatowe mu ntara ya Muramvya asanzwe ari imvukira yo muri iyo zone. Mu karuhuko abashingamateka barimo wewe yashimye gutunganya iyo nama kugira arabe ingene abahuza batowe ku mitumba n'abajejwe intwaro bariko barakorana mu gutunganiriza abene gihugu. Akaba yasanze abo bahuza bakora neza kuko ibice byaba 90% by'imanza ahanini usanga zifatiye ku matongo zicigwa ku mitumba kandi abari mu matati bagashima. Ivyo ngo bigatanga umwizero ku gisata c'ubutungane kizorushiriza koroherwa no gukora neza. Baramaze gutahura icifuzo canye n'icubahiro mu manza zose, bashoboye kumviriza ibyo bashoboye kuma nk'ibitigiro bamaze kugerako ibice birenga 88% byose imanza zahereye ku mutumba kandi zarashizwe mu ngiro. Usanga ibice bitarenga bibiri aribo bashoboye kuja mu masentare. Bigaragara rero ko iyi ntumbero nyene n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashoboye kugira ikimara, ahubwo ndetse bakaba banifuza ko n'imanza zimwe zoba zaragondamitswe zogaruka zigasubira ku mutumba bakagira ico bazivugako kuko baba bazi inkomoko y'itongo abenegihugu baba bapfa. Tukabona rero ko aho bigeze ari heza cane ko ubutungane bigaragara neza ko nyene icubahiro yabuhagurukiye kandi duhereye ku mitumba biragaragara ko mu minsi iri imbere atakibazo c'ubutungane zobafitiye. Urongoye zone Shombo Jonas Ndayishimiye ati ivyo bizotuma abahuza n'abajejwe intwaro ku mitumba bakorana neza. Agashimira uyo mushingamateka kungene yitwararika abene gihugu. Umushingamateka twitoreye mu ntara nziza ya Muramvya twamushimiye cyane kuko abayumwe bwa mbere ngaha hatorwa abashingamateka, abayumwe atugendera cyane kenshi kabaho akaza aratuzanira amahugurwa akatubwira ibigezweho ivyokorwa. Turamushimira cyane kuko aratwitayeho hose ariko yaje mu gihugu muri rusange. Akarusho iterereye nuko tubonye uko mu byo bariko bakorana bizeranye kandi batemereye cyane rwose ko bazogumana hafi. Gato Dominique numwe mu bahuza bakurikiranye izo nyigisho, agashima inyigisho bahawe n'umushingamateka Jean Claude Nimubona, akabona ko ivyiyumviro yabahaye bizotuma batunganiriza neza bene gihugu. Twanezerewe cyane ko umushingamateka twitoreye yama aturaba kugira ngo aduhe ivyiyumviro, yatuzaniye ibikoresho. N'ukuri ubutungane bwage kumererwa neza kuko nk'imanza zishika nk'ijana 98 ziraciwe neza kandi bakagenda bashimye. Turabona yuko n'indyane z'amatongo cane bigiye kuja mu nzira nziza. Ku bibazo abahuza bashikirije bijanye n'amazu bakoreramwo ku mitumba canke imitaka mu gihe haguye imvura n'ibindi, umushingamateka Jean Claude Nimubona agira ati barasaba inyubako bagomba gukoreramwo, ndetse n'iyo imvura iguye canke izuba rikaka badusabye imitaka, baradusaba nk'ino ruguru murabona ko imvura igwa, barasaba ibirato bimwe byo mu mazi bita amabotine, ndetse bakadusaba n'amasakoshe yo gushiramwo ivyo bikoresho baba bakoresheje, ndetse n'impapuro zo kugira bashobore gutanga raporo muri sentare basanzwe bakukira. Jewe nashoboye kubaha ivyo nari nabemereye registre zibiri mu
ku mutumba ndetse n'amakaramu 2 ariko ntibikwiye uko bisaba rero tugiye kubishikiriza umushikiranganje w'ubutungane ukabona ko leta yabishiramo ingufu kugira ngo boroherwe ko nabo bariko baritanga kandi bitangira ineza y'abenegihugu. mwomenya ko mu gusozera iyo nama yagiye ahanuye abahuza batoye ku mitumba gushinga koperative bahurikiyemwo bose kugira biteze imbere. Imuramvya iri irumva Radio Nderagakuru. Hari imico mibi, iyi mico ngo abagabo n'abagabo barongorane, abagore n'abagore barongorane, ivyo Imana arigeze bivuga kazi n'umuvumo. Kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana babishigikira, ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana n'ivumwe, ubundi nawe bona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo sivumwe. Ibicumuro byose mugabo iyo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasavye mwebwe abarundi, umurundi yava akagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ivyo tumuvume, tumugire ikivume mu gihugu cyacu. Isaha 6 zirenga kuri 5:33 wano muri studio za Dengera kwa makuru twatura abandanya amafaranga agera ku miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika ubuye zokoreshwa mu kurangura umugambi wo gukomeza ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none mu Burundi bwashyikirijwe kuri wa gatatu na Bienvenue Irakoze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo Septique kizoshira mu mugambi igihe bari baramutse bashyikirizwa n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ibikorwa byo kurangura umugambi. Bienvenue Irakoze akamenyesha ko uwo mugambi uzorangurwa mu gihe cyose ukaba ugufasha cyane abakenyezi n'abigeme. Uno mugambi watangiye kwigwa uhereye mu mwaka w'2019 mu ntumbero y'imigambi y'isi yose yo gukomeza ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none muri Afurika no ku isi yose. Iyo twatanguye kwiga uno mugambi ama mu Burundi tangura kwemezwa kwigwa n'abahinga mu mwaka w'2020 ivyigwa vyatangiye gukorwa n'abahinga bari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu uhereye mu bushikiranganji bw'ubuhinga bwa none, mu bushikiranganji bujejwe ivy'ubutunzi, mu bushikiranganji bujejwe inyigisho, mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, mu bushikiranganji bujejwe ivy'abakozi ndetse n'ikigo Septique. Niho hagiye hahanahana ivyiyumviro maze dukoranye n'abahinga b'ibanki y'isi yose havuka uno mugambi witwa AFEN. Rero itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri niho leta y'u Burundi yashoboye gushika ivyo byose byari byarasabye kugira ngo umugambi ushobore gutangura. Umugambi uzokoresha uburyo bungana imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Umugambi uzomara imyaka 5. Umugambi uzokorera u Burundi bwose. Umugambi ufise novuga ibice bitatu nyamukuru bikoze. Igice ca mbere kijejwe gushikana ubuhinga bwa none mu bene gihugu na cyane cyane hagati mu gihugu. Abakenyezi n'abigeme bagashikirwa, ugwaruka ugashikirwa, nabo bose tuvuga duti bafite amikoro make nabo bagashobora gushikirwa n'ubuhinga bwa none. Ni umugambi kandi ufise igice kizoza gifasha canke gishimangira ikoresha ry'ubuhinga bwa none mu bisata vya leta. Hanyuma kandi ikindi gice cya gatatu bakijejwe gufasha gushyira mu ngiro z'uwo mugambi. Ikintu nyamukuru abarundi bofitega kuri uno mugambi nuko umugambi uko nabivuze mu bice byayo bibiri bya mbere uzoba uje ushimangira korohereza no gushikana ubuhinga bwa none hagati mu gihugu. Icya kabiri nuko uwo mugambi uzoba uje kandi gufasha canke gukomeza ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu bisata vya leta. Mbere yo kurangiza n'amakuru mu kigo cyigisha imyuga cyo mu Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura bita Centre d'Education mu Buyenzi mu Gifaransa, ibikorwa by'inyigisho bigenda neza, aho niko bimenyeshwa n'umuyobozi w'icyo kigo Engineer Nahabandi Grande. Ingorane isi ahanini mu bijyanye bakoramo uburyo bigisha guhingura biva hanze ngo bashikira icyo gihe cyane bakaza bitameze neza hamwe n'ubutagiye n'urupapuro bahabwa abarangije ikigo, agasaba ko ibyo bishobora kugira abandanye bakora neza. Iki kigo
ikigo gifise imyuga itatu, hariho gushona, hariho igisata c'amahinguriro bita transformation industrielle, n'igita c'amahinguriro bita transformation agroalimentaire, kimwe bita TIAYA. Hiyanditse abanyeshuri 85, hanyuma amadegere y'abanyeshuri 23, dufise abigisha 19 na batatu bo muri administration, twese hamwe turi 22. Nk'umuyobozi w'iki kigo nitwa Bikira neza. Mugabo ingorane dufise ni ingorane z'amategeko. Iki kigo nta cadre legale yaco ihari. Hariyo amategeko baduhaye yerekeye ingene amafiliyere aba hari, mugabo twasabwe kuyohinyanyuza neza kugira ngo tumenye mbega twakira abanyeshuri bameze gute, mbega abanyeshuri dutora baba bafise nivo iyahe, urupapuro baronka n'uruhe, kuko twigisha amezi 7 n'amezi 3 tubaha urupapuro rungana n'urupapuro rwabo muri CN. Uraje ko hariho abanyeshuri baza kwiga muri za kaminuza, ngabo jeje ku urupapuro rwa CN, urumva ko akenewe yuko hinyanurwa amategeko kugira ngo tuzomenye urupapuro tuzoha abanyeshuri bazoba bareze kumva ko hadakwiga abantu bafise mbere na nivo irengeye, kuko harimo n'abadakwiga bafise master nabo baje gutse baraza kwiga ngaha. Rero turasaba yuko bahinyanyura amategeko kugira ngo ibintu bize kutonda. Ibikoresho dukoresha ibintu turonka byo ngaha mu Burundi nta ngorane, kuko twabironka biciye muri Manchester, mugabo ibyo taronka ibintu biva hanze, kugira ngo ibyo dushoboye kubironka nuko abafournisseur d'abord wa fidèle bakajana ibintu bihurana n'ibyo twabasabye, ubwo twebwe mu kubasaba ibintu turababwira yuko baje gutubara echantillon ngaha kuri centre, mugabo bigashobora ntibazana amashanta ameze neza, imashini igashiranga yakira. Iyo niyo ngorane nyamukuru dufise ngaha. Isaha 6:38 ngace turangiza amakuru ko turashikiza barushimira n'isi shimira abayiganije, ashimira kandi n'abari mu buhinga bw'ibyuma bamwongeragira na Jean Claude Imana ya kamera bari kubakurikirana kuri Facebook amakuru bamaze kumashyikirizwa na Izeyinani.